Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri kiganiro ciza, kiganiro ivyo Yesu akora, kiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church, mukaba muzindukanye na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe ku ibarabara rya 12, aho bita kumbaho, abandi bakahita ku mabene, abandi bakahita ku kibuga. Ni barabara rikurikirana ni barabara rya 11 aho amabisi akatira. Ego amabisi akatira ku G11, ishengero rya Hope Church rero tukaba turi ku ibarabara rya 12. Uti none muri iki gitondo muduteguriye iki? Muri iki gitondo rero turaza kuganira kuri aya majambo y'Imana, amajambo y'Imana dasanzwe, amajambo y'Imana nizera ko aza kugufasha, n'amajambo y'Imana yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 18 ku murongo wa ndwi turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ati, mbega none Imana ntizocira urubanza rukiza abo yatoranije bayiborogera ku murango no mu ijoro naho ibatevya? Ego iri jambo rero ni jambo ridasanzwe, aho tumaze iminsi turiko turagiga, ni jambo tumaze iminsi turiko turiga kubijanye n'ingene Imana itevya abantu, irabatevya mu kubishura. Iyi ni nkuru y'umudamu yarafise ikibazo kandi yarakeneye ko atunganirizwa, maze yitura umucamanza ngo kandi yari umucamanza gabitanya, aramuyirengagiza rimwe kabiri gatatu, abandanya muyirengagiza. Mugabo kubera ingene uwo mudamu yabandanya asatira, yabandanya agenda gusaba ko yotunganirizwa, bituma umucamanza yumva umenga ntiyoreka gutunganiza uwo mudamu. Aca aravuga ati, naho ntatinya Imana, naho ntatinya amaso y'abantu, naho meze nabi, naho ndi umuntu agabitanya, reka uwoho nikubita gashi ndabe ingene notunganiriza uwo mudamu. Ego ivyo vyatumye rero na Yesu atanga ku karero avuga ati, mbega none ni Imana yo ntigabitanya, Imana irakunda bayo, mbega yo nizotunganiriza, nizocira urubanza rubakiza abantu bose bayiborogera ku murango no mu ijoro, ngo ariko mugabo nubwo ibatevya. Ico rero kigaragaza ko Imana ibatevya, nico tumaze iminsi rero twiga. Uno musi rero turaza kwiga kandi hajya ku ishengero rya Hope Church, turaza kwiga kubijanye n'ingene Imana itevya abantu, ingene Imana itevya abantu mu masezerano. Imana iratevya abantu koko, irabatevya, mugabo kandi turashaka kwiga, turakubwira ingene wosenga, ingene wobikora bigatuma itagutevya. Kaze uno musi rero igihe cy'isaha 11 kugeza saa 12 hajya ku ishengero rya Hope Church. Misi yose ya kane twama dufise ayo masengesho, kandi no kwa gatatu twama dufise amasengesho meza cyane yo ku karago, guhera isaha 3 kugeza isaha 7. Ndagwaye kaze rero uno munsi uze kwiga iryo jambo ry'Imana hamwe no kugusengera kubohoka, wumve ico wokora cyotuma amasezerano yawe atabagiteba. Amasezerano ya benshi yaratevye, mbere bamwe baramaze no kwihebura bibaza ko bitagikunze, abandi bakibaza ko bari bavangiwe igihe Imana yababwiye ivyo. Uretse ko abavangirwa babaho, kandi canke rimwe nari mukibaza ati ivyo byose n'umuvugisho yari yambeshe, kandi nivyo koko hari abavugisho babesha, ariko kandi n'Imana iravuga, kandi Imana iravuga biciye mu ijambo ryayo, Imana iravuga biciye no mu ngabire zitandukanye. Imana ishobora kuba yaravuganye nawe biciye mu ngabire zitandukanye, canke ikavugana nawe biciye mu ijambo ry'Imana. Ivyo byose Imana irabicamo kugira ngo ikubwire, ariko ukabona amasezerano yawe ariko arateba. Amasezerano amaze umwaka, imyaka 2, 3, 5, mbere nimba n'umukobwa ugasanga umaze gutangura no gusaza, canke n'ivy'akazi ukazusanga nyene imyaka iraheze irabaye 10 utararonka akazi, imyaka irabaye ingayo utararonka ya visa, imyaka
kirabaye ngahe ingwara ahubwo mu gishingo cyo guhera igenda yongeramo inguvu. Ivyo byose rero bigenda biboneka bigaragara bikagaragazwa nuko Imana ibiri kurabatevya. Ariko kandi uno munsi turaza kwiga bitume bigufasha umenye ingene vyogenda kugira ngo Imana ntibikindi gigutevya. Ego amasezerano yawe asohore, amasezerano yawe agaragare, amasezerano yawe abe. Amasezerano yawe abe. Kubera iki abandi amasezerano yabo ashika? None we ntiwavukiye amezi 9 nk'abandi, nubwo ushobora ko waratevye indwi zibiri canke ukaza imbere indwi zibiri. Mugabo ufise amaraso atukura nk'ayabandi, kubera iki nawe utokwishurwa? Erega nawe wokwishurwa. Erega nawe wokwishurwa. Uze rero uno munsi rero Imana ikugirire neza uno munsi uze kuhaba kugira ngo nawe ugirirwe neza nk'abandi, nawe witabweho n'Imana nk'abandi, uze kwiga. Nakubwiye ko kwishengo rya Hope cyatagoye. Ufashe bus urukira ku 11, bus zo muri ville zirahari, muri ville bus za Carama zirahari, urukira ku 11 ukaca ugira intambwe nkenya gusa ujya kwibarabara rya 12, nibarabara bita ijyamabeni canke ijyimbaho, abandi bakayita ku kibuga, ni hafi y'uruzi gikoma canke ikiraro ca gikoma. Nyene intambwe zikenya ugeze rero kwibarabara rya 12 uca uduga gatonya ucubona urusengero murazi urusengero ntigoberana, ucuhabona ni urusengero nyene rurerure ruri muri clôture, hariho portail ya bleu. Inzu iri mu rupango nyine ni inzu ya etage, mugabo etage inzu hejuru itarahera neza, mugabo isakaye, etage isakaye. Rero aho nyene bari na portail ya bleu, ico nico kica kibakumenyesha, kandi kuri portail handitse Hope Church. Ego ucushika aho nyene niyo tuza kuba turi tugusengere tugufashe kugira ngo Imana ikugire neza. Ntucikwe n'amahirwe yawe, Imana ibagomba kukugirira neza. Iki nigihe cyawe, nawe yaragiriye neza benshi, nawe urashikiriwe nawe kugira ngo nawe ugirirwe neza. Uku kwezi kwindwi kukubera ukwezi kumugisha, kukubera ukwezi ko kwibukwa n'Imana, kukubera ukwezi kwitabwaho n'Imana. Reka ndakubwira ikindi kintu utaruzi. Uzi ko buri kwezi Satani atega imitego. Buri gihe Satani yamateze imitego kandi agatega umunsi mubi. Hari umunsi mubi Satani atega. Uwo umunsi mubi sinzi kuragushikako. Sinzi ko wibuka umunsi wigeze guhura n'ivyago by'urutavanako. Ukibaza impamvu vyabaye. Wari wibereye muhira urafashe moto uragiye ahantu, ugeze mu nzira ugize accident. Abandi bose amamoto ariko ararengana, mugabo gwawe canke wagiye ko igize accident. Canke imodoka igize accident. Cyangwa umunsi wumvise inkuru mbi ku buzima bwawe cyangwa ku buzima bw'inshuti yawe, ukaza wumva umunsi mubi urabaye, uwawe arapfuye. Wari wagiye ku kazi none baraguhamagaye ngo umwana ararembye, umwana yari yibi cyangwa byabaye ukuna kuriya, cyangwa ukazubona umugabo arakwirukanye atampamvu. Hari iminsi mibi itegurwa. Sinzi ko wibuka ko higeze kubaho umunsi mubi mu buzima bwawe. Umunsi mubi ubaho rero. Ego ivyo bimenye kandi bimenyere, umunsi mubi urabaho. Rero Satani arapanga, agapanga ivyiwe, agategura, agashiraho ngaho, akavuga ati uyu munsi ndawuteguye uzobe umunsi mubi kuri runaka. Ego rero kuri wa Mungu tuzosenga tugira ngo tugusengere Imana igukurireho uwo munsi mubi. Uwo munsi mubi Satani aba yashizeho. Satani aba yapanze umunsi mubi, Imana igukurireho. Ego cyane, Imana igukurireho umunsi mubi. Ego cyane. Dusomye mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 12 turabona ijambo rijanye n'umunsi mubi. Havuga ngo igitabo cy'umusiguzi igice cya 12 ku murongo wa mbere havuga ngo kandi wame wibuka umuremyi wawe mu misi y'ubusore bwawe, imisi mibi itaraza, igihe kitarashika aho uzovuga uti nta kikinezera. Imana idufashe. Ngo hari umunsi mubi, ngo imisi mibi ngo itaraza. Kumbe imisi mibi ibaho. Imisi mibi ibaho. Ego ndiko ndakubwira imisi mibi ibaho. Satani rero muri uku kwezi yarateguye ivyo kubera imisi mibi, ivyo kubera umunsi mubi, ivyo kubera ibihe bibi, ivyo kubera ikintu kibi mu buzima. Ariko kuri uyu wa Mungu tuzogusengera Imana ikugirire neza uwo munsi mubi cyangwa iyo misi mibi Satani ariko arapanga ku buzima bwawe nizobeho. Erega none heraba ndakubwire, sinzi kubizi ko hari kibi kiriko kirategurwa ku buzima bwawe.
gitegurirwe kuzimu, gitegurwa na Satani. Nubwo Imana iri kuyagupangira ibyiza, Satani nawe ariko arapanga bibi. Ni ngombwa rero ko dusenga. Ijambo ry'Imana ritubwira ko amasengesho ahindura imigambi ya Satani. Imigambi ya Satani yose, Satani aba yapanze imigambi mibi ku buzima bwawe. Rero kubwo amasengesho ivyo byose birahera bigahinduka. Uzoze rero kuri uyu wa Mungu tuzogusengere kugira ngo imigambi mibi Satani yateze ku buzima bwawe ihere. Hari umunsi mubi Abisirayeli bigeze kubaho, wari umunsi Hamani yari yateguye umunsi mubi ku Bayuda. Yari yateguye ngo itariki 13 z'ukwa 12 ngo Abayuda bose baze babice igihugu cyose, mu bihugu byose mbere bari bakwiragiye mu bihugu 127 byatwagwa n'umwami Hasuwerusi. Maze haraba amasengesho, baratahura baramenya, haraba amasengesho y'iminsi 3 ya Esiteri na Moridekayi n'Abayuda bose, maze wa munsi mubi urahava. Imana ishimwe cyane. Nawe tugira tugusengere kugira ngo umunsi mubi, uwo munsi mubi, iyo minsi mibi Satani yapanze ihere. Reka Satani n'abantu biwe ari bo barozi, abanyamareba n'ibindi barapanga bakavuga bati uyu munsi ni kwa mama Kabibi, ejo ni kwa papa Kabwana, hirya ejo ni kwa naka bakaba barabipanze. Reka ndakubwire, ndiko ndavuga nkuko hari igihe ubifata ibinenegwe ukabifata nko kubenga ntibikuraba, ukamenga abapfa niba abandi bahoze bapfa. Oya, hapfa ubutari bwapfe. Yoba yateguye kutegerezwa gupfa, ariko ukabifata minenerwe. Kandi urupfu ni ikintu gikomeye cyane, cyo kintu kibi kibaho mu buzima. Ikintu gishobora kugikuraho ni Imana gusa, nta mwana w'umuntu abishoboye. Ni ngombwa uze tusenge iyo Mana ishoboye guhindura iyo migambi y'abadayimoni. Kumbure muri uku kwezi bapanze kutegerezwa kugisumu. Kumbure muri uku kwezi Satani yapanze kutegerezwa kugira accident. Kumbure muri uku kwezi Satani yapanze ko uza kugwa mu mazi. Kumbure yapanze ko baza kukwiba. Kumbure bapanze ko uza kugenda kunakuriya. Ariko dusenze birahava. Kandi bizogutangaza mu gihe wanse kusengerwa ukazibona birabaye, ukavuga ati iyo menya iza mu nyuma, iyo menya kandi kenshi iza umuntu ariko aricuza. Cyane. Uzoze rero kuri uyu munsi wa Mungu tugusengere hajya ku ishengero rya Hope Church, tuko turasengera uwo mutwaro nyene wo gukuraho umunsi mubi. Umunsi mubi ufudike kabisa, umunsi mubi yo kumva inkuru itameze neza mu buzima bwawe ifudike kabisa. Hari umunsi sinzi abantu bagwara estoma, abantu bagwara umugera wa sida, abantu bagwara diabete, hari umunsi iyo ngwara iba yarabafashe. N'umunsi Satani aba yapanze, agapanga ati ku munsi kanaka bize bigenda uko afatwe n'umugera, umunsi kanaka bize bigenda uko afatwe n'ingwara kanaka. Ivyo byose rero Satani yapanze agomba ko bizoba ku buzima bwawe, ntihagire ikintu na kimwe kiba ku buzima bwawe. Kuko n'ijambo ry'Imana rirabitwemeza. Dusomye mu gitabo ca Zaburi 91 ku murongo wa 10 ngo nta kibi kizogira icyo kikugira, ngo kandi nta n'icyago kizokwegera ihema ryawe. Uze rero dusenge kugira ngo ico kibi nikize cigere gishika mu ihema ryawe, nikize cigere kigushikira wewe. Mbere n'abajyango bikenewe canke ubona ko ari vyiza, uzozanye nabo mu mujyango, abana n'umujyango wawe muze muzananye kugira ngo tuze tugusengere kuri uyu wa Mungu. Tufise amiga 3 kuri uyu wa Mungu tuzosenga mu gatondo nkuko byama ni saa 2:15. Tugasubira isaa 4:45. Nukuvuga ko si babandi nyene numvuga na amiga agira kabiri. Amiga ya mbere binjira saha 2:15 bagataha, amiga agira kabiri bakinjira saa 4:45 bagataha, amiga ya gatatu bakinjira saha 10:30 bagataha. Cyane ndagwaye kaze, ntihagoyire mu cyara bagahaye kwibarabara rya 12. Uvuye kwibarabara rya 11 aho amabisi akatira, niba waje na bus, uje na bajaji canke taxi canke kinga canke moto, ubabwiye ati njana ku ishengero rya Hope Church riri mu Carama gahaye kujya 12 rya Carama, baca bagushikana. Benshi barahazi, kiretse watanguye akazejo, abandi bose barahazi. Cyane. Yesu aguhezagire, Yesu akugirire neza. Uzoze rero ku munsi wa Mungu, ku munsi wa Mungu tugusengere, canke uno munsi kandi naho nyene kugira ngo twige impamvu zituma abana b'Imana batishurwa n'ingoga,
tukavyiga kandi tukagusengera kugira ngo wishurwe n'ingoga. Reka nakubwira ikindi kintu, urashaka kujuragirika ntuwabone neza, ndaguha nimero za telefone z'umu protocol aca kurongora neza, akwereke kugenekereze mu gihe wowe uri kurajuragirika nubwo hatagoye. Ni nimero 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ziroroshe cyane izo nimero, uvuganye n'uwo protocol aca gufasha kandi usanga bibaye vyiza cyane, ntibigorana n'ahantu horoshe cyane kumenya. Ndagwaye kaze mukanya rero, reka nagwe akajyo kugira ngo ushobore gukurikirana intahe z'ivyo Yesu ariko arakora, intahe z'ivyo Yesu ariko akora mu ishengero rya Hope Church mu Carama gahahe. Ivyo Yesu ariko arakora ni byinshi cyane, ariko twashimye kubaha zimwe mu ntahe, si ntahe zose oya, sintahe zose, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Ndagoye kaze rero, nawe Yesu akugire neza, nawe Yesu akwiteho. Uyu munsi wa kane uze kubera umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi wo kubona Imana, umunsi wo kwitabwaho n'Imana, umunsi wo kwitwararikwa n'Imana, umunsi ivyiza byose biza gutaha iwawe. Reka tubaye umwanya rero mumvirize izo ntahe. Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka inyuma y'intahe z'ivyo Yesu ariko akora mu ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Yesu ashimwe. Nanje narimaze imisi mbabara ngaha mu magufa, hama mu iyo ndwi yo guhindurirwa ibihe byaciye bikira n'uwo ntavyo numva. Yesu abampera umugisha. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ahabwa icubahiro. Nanje mfise ibyishimo mu mutima wanje bidasanzwe, kuko imbere yuko dutangura igikorane cyo guhindurirwa ibihe, nari mfise akazi, nefise imodoka ariko ndasengera nayo ndayifise, ndiko ndakora tangorane. Hanyuma sinzi kuntu vyagenze, sanga banyibanye ijeke. Hanyuma iyo jeke ikiraduteranye n'umusharuwa, amambwira ko ntayirose ntazosubira gukora. Ndamutelefone igice ndamutelefone agaca ambwira ngo ntungire ikintu na kimwe ngo iyo jeke itabonetse. Hanyuma ku munsi wa gatanu tuvenga mu gikorane cy'abana, sanga yandondeye kuri telefone wenyene, ambwira ngo nakurondenda ko donge narandeye kuri telefone arambura ko telefone yari kuri charge. Hanyuma cyo duhurira kuri Garde Nord, acambwira ngo nariko ndakuronderana nakubuze ngo kwambira uzosubirana imodokari yawe. Imana y'umujiri habwa icyubahiro. Hama ndashimira umwungere wacu nari mubwiye, aransengera cyane gose. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndije mwese mu izina rya Yesu. Hama cyo nayimaze imisi mfise imitwaro 2, umunyeshuri kuri kaminuza kandi prive. Murazi ko bari amahera menshi cyane. Umunsi uraho rero muri debi z'ukwindwi, uyu mukozi w'Imana ariko aravuga ijambo ry'Imana hari samedi. Hama avuga ijambo ry'Imana muri Yesaya 41 umurongo wa 10. Hama acavuga ati n'umugenzi wawe ufise ino message y'umwandikira umubwira ati Imana irantabaye. Nanje ubwo nyene ndavuga ati iyo message ngira ngo ni wanje nyene kandi ayihere ko ati Imana irantabaye. Hama mu nyuma itareke 4 bace bantelefone ati waronse akazi. Are nino mu nejo nzinduka ku kazi. Hama wundi mutwa nari mfise ni wa mama wanje nuko aragwaye kandi uravye neza na neza nivyo nyene by'amarotsi. Aragenda amasengesho bikagabanuka bikongera bikagira. Ubu nyene turiko turasenga amasengesho
yo kubohora nagiye numva umenga ndafise ibyizigiro rwose numva umenga ndaruhutse ndamukunda cyane ariko agira ingorane nanjye ndumva umenga noba ndanazimugabaniriza ko mubandanye mumusengera murakoze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe cyane. Nanje iki gikorane narakibonyemo inyicu nyinshi cyane kuko hari umutwaro ari namubwiye umukozi w'Imana mutama wanje ko ari umutwaro iminsi miremire kuva muri Mars 2015 inyishu yabonetse muri iki gikorane nyene ariko no ngaho chetani niyicaye hari ibindi bitero byabonetse muri ivyo naragize ikibazo cy'ingwara ndagwara amaso uburyo butunguranye ntaravuga ivyo ari byo ndashaka ndababwire ntihagire ikintu na kimwe uzohora wirengagiza gushima Imana. Murazi ko amarira ari mabi amosozi je nagiye kwa muganga bambira ko nafise amosozi cyo kintu nari ngwaye biratangaje. Abaganga murabizi nimwe harimo abaganga ari umuti bita rarume artificiel yo banyandikiye umva rero dufise amosozi tukayarira ku buntu kamengana bisanzwe arigihe muganga zo yakwandikira kwaje kuyagura je barayanyandikiye rero ibyo byose ariko ndashima Imana ko nakize urumva n'amahoro urashaka kurira bigakunda byose abase twisi nibaza yuko byoshoboka kudabyizera ko byoshoboka rero Imana bayizagire cyane icyo nobabwira kandi cyo cyose kuri we ufise naga kimwe kiriho kubw'igihamana kandi nico gushima Imana ubona ugifise undi kurarira omenga uragowe mugabo arigehurira ntuyaronka kwese nabayizagire cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Ndigashima Imana. Niko hapa nikishukuru Mungu. Narimaze ikintu cikiringo c'amezi angahe? Nilikuwa na miezi kadhaa ngwaye ingwara nikiwa naumwa magonjwa kandi ni kwiyongora niye byaboneka cyane ariko je narabura amahoro muri jewe. Hayo magonjwa yalikuwa yanajionekanisha sana lakini mimi nilikuwa nakosa amani ndani yangu. Harageze igihe ndabwira umukozi w'Imana ndabimwiga ndaransengera. Ilifika wakati nikamwambia mtumishi wa Mungu na akaniombea. Yasengeye umunsi umwe. Aliniombea siku moja tu. Amaze kunsengera. Aliponiombea umunsi wa dimanche wakati wa Jumapili Imana nayo yakoze ikintu kidasanzwe. Mungu ndio alitenda kitu ambacho si cha kawaida. Uyu yansengeye dimanche aliniombea siku ya Jumapili nachira yuko ku munsi wa kabiri Imana nayo nabonye kuboko kwa basi siku ya pili nikaona mkono wa Mungu. Imana yahizagire cyane. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere ko wumvise izo zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Murumva rero ko Yesu ariko arakora ibitangaza hirya no hino mu ishengero rya Hope Church, kandi Yesu ariko arigaragaza ko ari Imana, kandi nawe Yesu yo kugirira neza. Ndagwaye kaze rero kuri uno munsi rero turaza kwiga ibintu icya gatatu. Uno munsi turaza kwiga icya gatatu gituma abana b'Imana bateba kwishurwa. Uno munsi tuza kwiga ikintu gira gatatu gituma abana b'Imana bateba kwishurwa. Ndagwaye kaze rero uno munsi isa 11 hajya mu ishengero rya Hope Church ntihagoye, ni mu Caramagahahe ushitse ha mabisi akatira ni ku 11 nimba uzoba waje na bus canke ukaza n'indi déplacement ucuja kwibarabara rikurikira ni 0 ikurikira ni ntambwe nkenya gusa ibarabara rya 12 uhagaze ucubona uravye mu Carama ucubona ishengero ni barabara bita iryo kumbaho abandi bakagita ku kibuga canke kujya mabene. Ndagwaye kaze rero kuno munsi ejo rero naho nyene ejo ku munsi wa gatanu niho cagikora rero kizoba aho abamama cagikora cy'abamama abamama benshi cyane bitize kuzoba muri uwo mwanya w'ico gikorane, aho abamama benshi bama bafashwa cyane n'ivyo bikorane. Ni gikorane rero cyitwa abamama turashoboye canke abamama barashoboye, ni gikorane cyama kiba rimwe mu mwaka icubu rero kirimo amavuta cyane, kizoba gifisa abigisha batatu, umwigisha yitwa Mama Salima
mama Salima n'umwigisha yigisha neza cyane na mama Sabina hariho mama Salima na mama Sabina nawe nyene n'umwigisha mwiza cyane ujya mama Salima bakunze kumwita mama Willy ego hama harimo na mama Dorcas yo n'umureverend mama Dorcas nawe nyene yigisha neza cyane bakunze kumwita mama Rukundo kandi aba mama bose batatu na bamama abantu bazi cyane muri gisaga ca Bujumbura n'umucungaro yaho kuko barigishije ingo nyinshi cyane rero aba mama turabaye kaze ku munsi wejo hazocuwambaye niko abarundi bavuga kuko igikona kizotangura isaha 8 n'igice ego abamama rero murahawe kaze gitangura kare kugira ngo abamama rero kugira ngo gihere n'ingoga abamama bazoronke umwanya wo gutaha kirikare urazi ko kenshi ari wakinjika ego cyane turabaye kaze rero ku munsi wejo niho cyagikona cy'iminsi 3 kizotangura isaha 8 n'igice ejo kwa gatanu kwa gatandatu isaha 8 n'igice no kwa Mungu isaha 8 n'igice murahawe kaze rero kugira ngo muhezagiranwe hamwe n'abandi ego ndabibutse rero kandi ko mu gatondo ko kwa Mungu niho tuzokwiga rero inkingi igira gatatu niho tuzositura inkingi igira gatatu y'umunsi mubi satana aba yateze ku buzima bwawe inkingi igira gatatu ego tumaze gusitura inkingi zibiri kandi inkingi zifashe umunsi mubi ni inkingi 4 rero uwo munsi mubi satana aba yapanze kugira ngo uzobe mu buzima bwawe aba yapanze ko wogira ivyago binabiriya ku munsi wa Mungu rero tuzositura inkingi igira gatatu dukureho hazo hasigaye inkingi imwe kugira ngo dusiture byose uwo munsi mubi satani yapanze kuba mu buzima bwawe ntuze wigera uba ahubwo mu gishingo cyuko biba bibi ahubwo bizobe byiza uzogira ubuzima bwiza ego cyane uyu munsi wa kane naho nakwibukije ko ari saa 11 twiga guhera saa 10 kugeza saa 12 kandi tukanabasengera kugira ngo Imana ibabohore bagirire neza ego cyane urashobora kujuragirika ukabona utahabona neza reka ndaguha nimero zo mu protocole ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 Yesu aguhezagire Yesu akugirire neza Yesu akwiteho Yesu akubabare Yesu akugwanirire Pastor Jackson Nkeshimana ndaguhezagiye uyu munsi wa kane kubera umuhisi mwiza cyane w'ivyiza gusa Yesu aguhezagire tuzosubira mugira ibihe byiza Yesu abagirire neza Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera ntibibagire kugira subscribe canke s'abone wibuke kubusangiza n'abandi Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church ikorera mu Caramagahahe wurutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma woburusha woburemerewe
wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.